kirageze tube maso mu gusenga. Yesu umwami agiye kuza ngo tumwereke iyo minyago. Abishinze kugonera nibo bazogwa mu gatego, abakoze bakaruha nibo bagiye guhabwa ingero. Umumarayika w'ibitsibo nawe abibambike. Igihe kirageze tube maso mu gusenga. Yesu umwami agiye kuza ngo tumwereke iyo minyago. Abishinze kugonera nibo bazogwa mu gatego, abakoze bakaruha nibo bagiye guhabwa ingero. Umumarayika w'ibitsibo nawe abibambike. Abakoreye Yesu nibo bagiye kuruhuka, kandi abakoze mu kuri nibo bagiye guhabwa ingero. Wewe wabaye imperekeza ubwira ushikirize Satani, nshuti yanje n'akabonge kuri we wanse guhinduka. Abakoreye Yesu nibo bagiye kuruhuka, kandi abakoze mu kuri nibo bagiye guhabwa ingero. Wewe wabaye imperekeza ubwira ushikirize Satani, nshuti yanje n'akabonge kuri we wanse guhinduka. Iyorobetsi binagondwa nibo batukisha ishengero, kumvira abahanuzi nivyo bamaze guhinyura. Benshi bameze nk'intama ku mibiri yabo, ariko imitima yabo ari inzu y'abadayimoni. Iyorobetsi binagondwa nibo batukisha ishengero, kumvira abahanuzi nivyo bamaze guhinyura. Benshi bameze nk'intama ku mibiri yabo, ariko imitima yabo ari inzu y'abadayimoni. Abakoreye Yesu nibo bagiye kuruhuka, kandi abakoze mu kuri nibo bagiye guhabwa ingero. Wewe wabaye imperekeza ubwira ushikirize Satani, yanje n'akabonge kuri we wanse guhinduka. Abakoreye Yesu nibo bagiye kuruhuka, abakoze mu kuri nibo bagiye guhabwa ingero. Wewe wabaye imperekeza ubwira ushikirize Satani, yanje n'akabonge kuri we wanse guhinduka. Mwami Yesu afise amarira kubw'abaye gusenga. Urwitwazo rw'abo bantu nako rwabaye amayobera. Abagabo ntibagisenga ngo nikazoza k'imiryango, abagore ntibagisenga ngo uruvyaro rwabananiye, abasore ntibagisenga ngo n'ubukene bw'amafaranga.